umviriza Commantaire ipu gendiyo ayo remix yawe yatuduhiye nimba imistari yaguheranye tanga imihoho tubimenye apana kuguma ucumburura igiporo nani. Umuririmbyi Bifes on the front yasohoye indirimbo Umufana remix kabiri irimwo mw'abantu benshi cyane gose, ndavuga abaririmbyi benshi bashika 20 n'abandi, ariko nanone harimo mw'ivyamamare cyangwa se abaregendi bacu Big Fizzo, Big Fariad hamwe na Roriro Simba. Iyi ndirimbo rero yateye uruhagarara mu bantu benshi, ariko bamwe ntibavyishimiye na gatoya. Rero tukoma dusome amakomantere menshi ari negative, bamwe bandika kuri no ndirimbo ya Bifes on the front, indirimbo Umufana remix kabiri. Ariko nanone nawe ndashaka ugire icyo uvuze muri komantere. Eske ibi bintu wewe ubibona gute? Buga byari bikenewe yuko asohora indirimbo Umufana remix kabiri muri buno buryo, cyangwa hari hakenewe iyindi ndirimbo, ibindi vyumviro bishasha bitandukanye n'ino ndirimbo Umufana remix kabiri yoba yasohoye? Bamwe bariko baravuga ngo apfushije ubusa uyu Big Fizzo hamwe n'uyu Roriro, ati ariko babyaza umusaruro mu yindi ndirimbo atari indirimbo Umufana remix kabiri. Umviriza amakomantere, barakubwiye ko vyakunaniye uraharira ivyiyumviro vyaraheze. Iyo ni komantere y'Umufana. Wewe woba uri kijuju nimba iyi ari ya yindi wavuga wakoranye n'abarigenezi bacu, woba uri kijuju? Iyo ni indi komantere y'Umufana. Umviriza yindi, wapi dushaka nshasha nta vyama remix kabiri dushaka. Izo ni komantere z'abafana. Nawe uze gusimbira muri komantere utubwire igitekerezo cyawe kubijanye n'ino ndirimbo Umufana remix kabiri y'uyu muririmbyi Bifes on the front, ari kumwe n'abaririmbyi benshi, abaririmbyi bashika 21. Umviriza indi komantere, amajambo yaheze kweni nta na de da di du do de ukigira remix zibiri na kasa mutwe. Uyu mufana caritwengera cyane gose. Uyundi mufana avuga ngo oya ntutugayishe nta vyama remix dukeneye. Uyu wewe urabona yuko avuga yuko kuba Bifes on the front asohoye Umufana remix kabiri ngo yoba ariko aratugayisha. Sinzi igituma yavuze nk'uko, ariko birashoboka kuba afise rezo, ntituzi objective ziwe, ariko uyu mufana yavuze yuko yoba ariko aratugayisha kuba agomba sohore Umufana remix kabiri. Umviriza uyundi kuni yavuze, ivyo bintu vy'inkato bitagira umutwe n'amaguru mwarabuze ivyo muririmba. Umviriza kwera uyu mufana. Uyundi mufana avuga ngo nawe vrema remix zibiri zose uwahora kwandikira yarapfuye cyane. Urumva yuko uyu mufana nawe avuga ngo uko biri kose uriko urasohora zino remix zose kubera ata mistari cyangwa se imistari yo baraguheranye, ati uwahora kwandikira yarapfuye cyane. Ico ni iciyumviro cy'umufana. Uyundi mufana aravuga ngo mama gajewe acarakwenga cyane gose, acavuga ngo izi sezo turazikizwa niki? Uyundi mufana nawe cyandika avuga ngo uko nukubura sije z'ivyo muririmba ebana ntayo nshaka kumva. Medita ubashe kuronka ama ide mashasha canke udisinge abatanzania nabo twumve ko wikomeje mu Giswahili naco. Aya nama idea cyangwa se ni ivyumviro vy'abafana, kandi nanone ivyumviro vy'abafana usanga bimwe bifise ishingiro. Nshatse kuvuga yuko usanga bimwe cyangwa se bamwe bafise amabone idea, bafise ibitekerezo vyiza cyane gose,
aba rero n'abafana batandukanye bamwe bakomanta ku bijanye n'ino remix kabiri, ino ndirimbo ya B-Face on the floor Umufana remix kabiri, indirimbo yakoresheje abaririmbyi benshi ariko harimwo uwitwa Big Fizzo, Big Fariaz, harimwo n'uwitwa Roriro Simba, abaregendi bacu. Rero abafana batandukanye ntibavyakiriye neza, ariko nawe ja muri commentaire kugira ngo ugire icyo ushikirije kuri ino ndirimbo Umufana remix kabiri. Umviriza ayandi makomantere, ndemeye kwandika bisigaye byarabanyaye ngo remix kabiri. Mbe ushaka remix izokwiza umumiliyoni niho uzokwemera? Uyundi nawe aravuga ngo remix ebyiri basi. Umviriza uyu nawe, uwo B-Face azimye nkuko Bawden yaducitse, acavuga ngo nirenganira. Uyundi nawe avuga ngo nkawo usanga harimo Mutama Rashid, sinzi ibyo yashatse kuvuga ngaha. Uyundi yaciye avuga ngo aho ntiwobiheba bro. Uyu wewe yamukuriye inkoni kubishitsi amubwira ngo ivy'imiziki abivemwo abihebe, ariko uyu nanone wewe yakabije cyane kubera ko ijambo yavuze si ryiza cyane gose, kubera ko B-Face on the floor asanzwe ari umuririmbyi mwiza cyane gose. B-Face on the floor ni imashini nziza cyane gose, ahubwo nkuko abafana bamwe bariko barabivuga, hakenewe creation nziza cyane gose, hakenewe indirimbo zimeze neza, za ndirimbo nyine zihabura. Mu bisanzwe ubu tuvugana turi muri situation aho umuririmbyi Kiriku Akiri hamwe n'umuririmbyi Satura Mabafre, iyi industry ya Buja Flavor bayishyize ahantu hateye ubwoba, ku rwego ruteye ubwoba. Ubu rero icyo dukeneye abandi baririmbyi runaka baza bafatira aho uyu muririmbyi Kiriku Akiri hamwe n'uyu Satbi aho bagejeje cyangwa se aho bari. Dukeneye abandi baririmbyi baca babandaniriza aha nyene, ntidukeneye abandi baza basubiza ibintu inyuma, ahubwo dukeneye abandi bantu baca babandaniriza ngaha nyene, cyangwa se bazana ama idea, indirimbo zikaze, ibiririmbo bihabura, indirimbo zimeze neza nyene ziri ku rwego rwa East Africa, cyangwa se ziri ku rwego rushimishije. Uyu muririmbyi B-Face on the floor kuba yaragize icyiyumviro cyo gukoresha uyu Big Fizzo, Big Fariaz hamwe n'uyu Roriro, cyari icyiyumviro cyiza cyane gose, ariko hari hakenewe yuko baca basohora iyindi ndirimbo nshasha, iyindi ndirimbo imeze neza, akavyaza umusaruro bino bihangange, cyangwa se akavyaza umusaruro bano barigendi bacu babiri Big Fizzo hamwe n'uyu Roriro Simba. Bari bakeneye ko baca basora iyindi ndirimbo nshasha, iyindi ndirimbo imeze neza, iyindi ndirimbo ijanye na bino bihe tugezemwo. Ndiko ndavuga bino bihe vyaba Kiriku Akiri, bino bihe vyaba Satbi, bino bihe vyaba Rinoji, bino bihe nyine tugezemwo vyino generation, cyangwa se vy'umuvuduko mushasha turimwo muri no misi. Rero aya makomantere ntituyafate nk'ayari negative completement, ahubwo tuyafate nk'ayarimo inyigisho, kandi inyigisho zimeze neza, kubera ko hakenewe abantu b'injyamunyu, hakeneye indirimbo zimeze neza, indirimbo ziri strong, haba mu nyandiko cyangwa se haba muri video, ivyiyumviro bimeze neza, ivyiyumviro biri international. Sinzi nawe ukuntu ubibona, ja muri commentaire utubwire ngo jewe ndabibona ukunuku. Ibi bintu B-Face on the floor ariko arakora ni sawa cyane gose, cyangwa se nkamba yohindura uku cyangwa kuriya, gira icyo ushikirije muri commentaire. Iyi ni Achieve Dream TV, ikiganiro ni The Update, aho tubabwira amakuru ariko aracyacana hirya no hino, amakuru ameze neza, ariko nanone amakuru agamije kwigisha, amakuru agamije iterambere, haba iterambere ry'igihugu cyangwa se iterambere rya music ndundi, music ya Buja Flavor. Kuri micro muri kumena True Boy.
achieve your dreams.